Kuri w'Imana igenekerezo rya 9 Ruhuma bamwe mu bakozi b'isamirizi Voix d'Espoir Jules Remesha baragendeye ishengero Messianique pour la guérison des âmes riri mu Kinindo mu ntumbero yo kurushirizaho kwegereza iyo nsamirizi abakristo bari mu mashengero atandukanye. Etienne Ntihemuka umuyobozi w'Jules Remesha arashikiriza intumbero y'urwo rugendo muri rusangi. No munsi twafashe umwanzuro wo gutangura kugendera amashengero na cane amashengero arimwe abakozi b'Imana dusanzwe dukorana basanzwe bashikiriza ibiganiro bitandukanye na cane by'ivuga butumwa biciye muri radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Twiyumviriye rero gutangura kino gikorwa mu ishengero Guérison des âmes ryaha mu Kinindo na cane risanzwe rirongowe n'umukozi w'Imana Pasteur Adrien Diridiri kubera ko ni umwe mu bakozi b'Imana bafise ibiganiro bica ku ijwi riremesha tumaze imyaka itari mike imyaka irenga 10 dukorana nabo. Ivyo biganiro akaba ari kundane hamwe n'ikiganiro intumbero y'ubuzima. Ivyo biganiro rero vyagize akamaro kanini kuko ni ibiganiro bitunganije neza kandi bishingiye ku vy'ukuri kuri Bibiliya ariko kandi bifise akanovera kenshi ku buryo abatari bake batwumviriza bama bariko baradusaba ati ikiganiro kundane n'ikiganiro intumbero y'ubuzima, ni ibiganiro birimo inyigisho kandi zidushika ku nyota. Rero kuba twahereye hano ni kugira ngo turushizeho kugaragaza urukundo no kwiyegereza cyane abakirisu canke abanyeshengero iradiyo yabo ijwi riremesha kugira ngo barushizeho kumva ko ari yabo bayiapproprier, ni kuvuga bumve ko ari yabo by'ukuri bazibahore bayumviriza ku murango no mwijoro. Ariko kandi ni muri kwa gushigikirana nyene guhagaze ku ntumbero imwe dusanzwe dufise yo kwamamaza ubutumwa, yo kuremesha imitima ya benshi, yo kuzana iminyago myinshi kuri Kristo. Rero ibiganiro kundane n'intumbero y'ubuzima by'umukozi w'Imana Diridiri byafashije imitima ya benshi. Hari abenshi babohotse, hari abenshi banaguwe, hari abenshi ku by'ukuri bakiriye agakiza biciye muri ivyo biganiro bica ku ijwi riremesha. Kuba rero twahereye hano si kuvuga ko duhagaritse, ariko tuzobandanya no mu yandi mashengero atandukanye kugira ngo turushizeho kubiyegereza. Pasteur Adrien Diridiri umwongere w'ishengero Guérison des âmes Kinindo yibukije ubucuti bafitaniye n'ijwi riremesha aho yanagiriye ko anashimira ubuyobozi bw'iyo samirizi. Cyatumye tubakira tubakuze tubanezerewe nuko haciye imyaka irenga 10 dukorana na radio yatanguye kwakira ibiganiro byacu kundane ibiganiro intumbero y'ubuzima haciye igihe kitari gito, hanyuma biragira igihe tubona uburyo dufise ntibushobora ko tubandanya bwa bityo gihe turabasaba nabo nyene badukunda bavuga bati ibyo biganiro byanyu birafasha abantu benshi bizane dushishikariye dutanga ibiganiro byacu kundane n'intumbero y'ubuzima kuri radio ijwi riremesha. Rero twagomba dushimire cyane iradiyo, twishimire kuri uwo mutima wo kuvuga ubutumwa bwiza, dushimire abayitanguje, dushimire abayishigikiye, dushimire abantu bose bayikoramwo kuko tubizi neza yuko atajambo ry'Imana rigenda ubusa. Hari igihe abantu bashobora gukizwa ntibabivuge, hari igihe abantu bashobora kwizera bikaba ibanga ryabo, ariko cyagiye nitwagera imbere y'Imana ibikorwa by'iradiyo bizogaragara, ibikorwa byabikoze bose babikunze babinezerewe basunitswe n'Imana bizoboneka. Tuzoronka umwanya wo kunezerwa tugeze iwacu dushikanyeyo iminyago twanyaze satani n'abadayimoni. Pasteur Adrien Diridiri yahamagariye amashengero kwitwararika no gushigikira amashirahamwe rukristo mu ntumbero yo kubandanya basenyera ku mugozi umwe wivuga butumwa. Bikwiriye yuko amashengero abakristo bashirika ibikorwa by'Imana, bashigikira amashirahamwe akwiza ubutumwa bwiza atari amashengero kuko ni nk'amaboko y'amashengero. Bikwiriye yuko tuyashirikira mu buryo bwose dufise. Wavuze ijambo umwami wacu Yesu yavuze yuko burya harimo ibanga, hariho umunezero mwinshi
uku gutanga kurusha guhabwa. Dukwiriye kugira iyo nzara n'inyota yo gutanga kugira ngo ibikorwa by'Imana bigere kure, ubwami bw'Imana bushike kure. Inyuma y'akaganuke kahawe ijwi riremesha n'ishengero Guérison des âmes Kinindo, Etienne Hemuka umuyobozi w'isamirizi Voix d'Espoir yakengurutsa ku kaganuke anahamagarira amashengero atandukanye kwitwararika ibimenyesha makuru n'amashirahamwe Rukristo mu ntumbero yo gushikana ubutumwa bwiza ku mpera z'isi. Reka tugigwe ko rero tunashimira cyane uburongozi bwa rino shengero hambavu yo kubagendera nuko babonye ibikorwa nabo nyene dusanzwe dukora ko bidusaba ingufu nyinshi kandi n'uburyo bwinshi bituma bamobiliza canke begeranya abakristo bababwira umugambi wo gushigikira iradiyo. Turakengurukiye rero rino shengero kuba ryashoboye gushigikira iradiyo mu gushigikira mu bijanye n'uburyo kandi bumve ko igikorwa bakoze ugushimirwa mwijuru canke impera atari Radio Voix d'Espoir canke abakozi ba Radio Voix d'Espoir gusa, ariko kuvyukuri nabo nyene muri contribution bagize umwe wese Imana ize ibibahere umugisha kandi izibaha ibibaharure ko nko kugororoka. Rero tuboneyo nakandi karyo kukurushiza gutera akama yandi mashengero canke andi mashirahamwe atandukanye kubandanya bashigikira ibikorwa by'ivuga butumwa atari kw'iradiyo ijwi riremesha gusa, ariko mu mashirahamwe Rukristo atandukanye ariko yitanga kugira ngo ubwami bw'Imana bubandanye bwaguka.